kwako, mwaka wa baraka kwako, nakutabiria ukawe mwaka wa ushuhuda kwako, mwaka wa baraka kwako, ukamiliki na kuandika umanya wanje no kubanwenga igihe canje. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Hakuna haja ya kusubiri maji yatibuliwe tena, hakuna haja. Twongere tubaramutse, amahoro y'Imana tubaye kandi nikaze nshuti namwe bakunzi mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Turagarutse nkuko twama tubategurira ibigiye bitandukanye kandi cyane cyane biryohera ugutwi bikaryohera n'ijisho. Tugarutse muri show igice cya 39, ubona neza ko tuje twaciteguriye neza, ibintu biba bimeze neza, ibintu aba ari uburyohe, ibintu biba bisusa. Ariko n'abakundi birura namwe ntitubibagira, turabibazanira ariko sinzi ukuntu tuzobaha ibintu birura mwotumara amakinine, imibirizi, imiravumba. Ikindi kintu kandi hari ubuntu bituburura sasa, bituburura sasa ibitevere bijyavyo bawe mwana baze abatama bakira yifasha hajya haruguru kuno usanga bamerewe neza. Nuko rero tuje tubasaniye show imeze neza igice cya 39, ubona neza ko ari igice kiza kuba gigizwe n'indirimbo zigiye zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kwakira abaririmbyi bo hanze ya kino gihugu, razi nyene igihugu kitagenderwa n'abashitsi nta kigenda, ariko kubera igihugu cy'u Burundi ari igihugu ciza, igihugu kigendwa, twakira ingenzi nyinshi zikagenda zivuga ziti Uburundi vraiment bwubawe. Twabonye Tanganyika nubwo yateye akantu gatuma isesa amatsa kamera nabi, ariko Imana nawe yamaze kuvuga iti egerayo waruziwe, subira mu kibanza cawe, gira bene igihugu bisubire mu bibanza vyabo. Nuko rero nsiza kuba ndije nyene muri kino kiganiro, nza kuba ndi kumwe na gwagwaruka nyene mperi bubamfu bwanje hariya kwa Kabo. Ni sawa? Ni sawa. Kumengo no musi urasinziriye. Ndabona kan. Ambo. Safi mwiriwe mwaramutse mwakeye. We. Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Jose. Bikira Maria ma. Parfait papa. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bonsoir et bonjour. Donc, quand même, bonjour. Bintu bimeze neza cyane. Yeah, okay. À tous. Tuza kuba duteramanye na Bera, Bebe, Gloria. Alias Gakungu muzi tukuramutsa nawe. Mahoro. Umeze neza? Gongo. Mane wizo style zivaye du style kumuhindagura igihe tweruka hano wari wadukubitiye kwa kandi gasite no musi wa positivement di costume. Shawe ntako kumenyera. Kirazira. Mwakwira kungu mu. Yarakonko mu. Dukuru batuza kwa duteramanye muri sheyuro busi. Igice cya 39 tuza kuba dufite indirimbo nziza, indirimbo twabateguriye mona ko ziza kuba ari indirimbo zimeze neza cyane,
nituza gutamba twirorera, nituza gutamba twenyine, tuza gutambana nawe, uze gufata kanya uve ku gatebe uhaguruke wiye apana wicare hasi, uhagarare hasi, ukoze amaguru hasi, uhagarare ku mano, azo uhagaze ku mano nk'uko kunje utamba neza hehe, uba widegemvye ariko ibitsinzi bashize hasi bica vyane. Nuko reka tukwinjirane nino ndirimbo yo no mugwi mukanya turaje tubabwire no mugwi witwa gute, indirimbo yitwa ngwiki, yaririmbwe nabande, kaze mukurikirana ino ndirimbo. Ico nzi cyo gusa turagiye gukorerwa ikintu citwa guhezagirwa n'Imana biciye muri no show ya 39. Ungelimomba Yesu akupe maji ya uzima tele. Ungelimomba Yesu akupe maji ya uzima, na vijito vya maji ya uzima. Imani mwa Bwana kila mwambie Yesu usinipite, niko hapa Bwana, nimejaribu mwenyewe peke yangu, nimeshindwa, unisaidie. Yesu wewe unaweza, Yesu wewe unatosha, Yesu usinipite, usinipite Bwana. Nakuita Yesu, nakuita Bwana, nino ndirimbo y'uno mugwi Neema Gospel, ku ndirimbo yabo nziza Nikubali.
wemere gusenga kwanje, wemere ibisabisho, haye ibisabisho, wemere gusenga kwanje, nyine ibyo ndagusaba nyine uravyumva, wemere gusenga kwanje, umva gusenga kwanje, n'amajambo bakoresheje muri indirimbo yabo, indirimbo nziza cyane, wumva yuko ari indirimbo yo gusenga, niyo ndirimbo twinjiranye no munsi dutangurana, kugira ngo tuze kuburudika dutambe dusubire, ariko twatanguje no sengesho tuvuga ngo Mana, no munsi kano gatondo no mugoroba ya masaha wakira ugusenga kwacu tugusaba, nuko reka tuveriye muri Inema Gospel twinjire kandi cyane mu gihugu cya Tanzania twakira no muririmbyi yitwa nde, kanya turagarutse nawe twagiye. Ninakwenda kukuinua, neema ya Baba, neema ya Baba, neema inakwenda neema na hiyo na neema inakwenda kukuinua, imetosha ulipolia, na hiyo na neema waliokucheka na kukudharau, mwaka huu wa kuheshimu, wa kuheshimu, mwaka wa baraka kwangu. Umeteseka sana, imetosha. Umelia sana, imetosha. Wararize cyane birahagije. Umechekwa sana, imetosha. Waratwenzwe cyane birahagije. Umebezwa sana, imetosha. Mungu tunayemwomba ni mmoja, Imana dusenga nime, yule yule aliyemwinua Daudi, nijeshize hejuru Dawidi, yule aliyembariki Yusufu, nigemane Hezekiya Yosefu, uweza wake ni ule ule, ikiwa ni bujanyene ni ule ule, na nguvu zake ni zile ngome tiziwe nizijanyene ni zile, lazima kuinue nawe, ni impaka gushe hejuru nawe, lazima ukumbukwe nawe, ni lazima nawe wibukwe, yale mambo yaliyokufa lazima yafufuke tena, yaliyoliwa na balale lazima ni makabisi, lazima yachipuke. Sasa jitapili, yo hautabaki kama ulivyo. Sasa jitapili, ipfukishwe, lazima uheshimiwe, ngombwa ubahwe, na hiyo na neema, yo mwaka huu neema, na hiyo na neema inakwenda kukuinua, na hiyo na neema ya Baba, neema ya Baba, na hiyo na neema inakwenda kukuinua, na hiyo na neema, na hiyo na neema inakwenda kukuinua, na hiyo na neema imetosha ulipolia, na hiyo na neema inakwenda kukuinua, ukawe mwaka wa baraka kwako, mwaka wa baraka kwako, na kutabiria ukawe mwaka wa ushuhuda kwako, mwaka wa baraka kwangu, ukamiliki na kutawala, mwaka wa baraka kwako, mwaka wa baraka kwangu, waliokucheka na kukudharau, mwaka huu wa kuheshimu, wa kuheshimu, mwaka wa baraka kwangu. Mwaka huu ni zamu yako, hujaandikiwa kusindikiza wengine. Mwaka unaisha bila unangoja mwingine, mwaka ukianza tu unaomba bora uishe. Matatizo yanakuzunguka, sasa mwaka huu imetosha. Na hiyo na neema, mwaka huu neema, na hiyo
baraka kwako, kwako. Na kutabiria ukawe mwaka wa ushuhuda kwako, kwako. Ukamiliki na kutawala mwaka wa baraka kwako. Waliokucheka na kukudharau mwaka huu wa kuheshimu. Ningo kirabitse nuko avuga ati uyu mwaka ube umwaka w'umugisha kuri jewe, umwaka we w'umugisha kuri wewe wadukurikiranye muri Traces Hope Ministry TV. Ekuno mwaka ube umwaka w'umugisha kuri mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana, ariko na wabo cumve yabwiye imyebera uyu mwaka shabo umwaka w'umugisha kuri wewe. cyane cyane Egaje nari nakumusire kubajya batipe ntibari bakumvise. Nuko pafe nabashe umwaka w'umugisha kuri wewe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Safi. Huyu mwaka wewe mwaka wa baraka kwako. Sa umurinzi abaye ngo satura amabafure ngo wasaturira ibafure kwera. Kuri uwo munezero gusa ufise. Bice bikubera uko nyene. Amen. Amen. Kabo. Uyu mwaka we mwaka wa baraka kwako shon. Amina. Uronke ivya bindi na vya bindi nyene. Ndavyakiriye. Haje nibihe. Canke ni mukabwira. Irabizi. Irabizi twama twabivuganye nawe. Icambere. Nama nayibwiye. Umugabo ca kabiri. Oya sukwibaraguza ngaha. Hari n'igihe wanashima ivyo no bankeneye cyane atari ivyo wibaza. Ubase tuvuze ivyo ukeneye bukebuke muko ukeneye. Bizozamwo. Mugabo. Nizo babirimwo. Mugabo bikuru ivyo nama ndayibwira. Irabizi sho. Eka je karagaciyemwe n'ivyo ukeneye ugira je ndabizi. Sikizimana ibizi. Chese makanda bimye ko nta nivyo nogwa. Ubwo novuga umugabo ntawe nogwa. Hari Imana sha muri stock irabazi. No canora wewe. Utari mpate ku musisi w'Itangote. Ariko rero muri stock abagabo bariho oya prema ba diaspora. Je naravuze umugore yiteguye hariya muri diaspora. None Jesse niteguye. Nawe uri mu diaspora ka. Akareka. Ega niyo nteranje. Ababera aka kamwe mwafise. Yoze uko ari kubera iki? Yarose ikiboga ari cyo muri diaspora hariya. Hariya muri Canada. Rero ndabona abera tuzoba turababanyi hariya ko narinzwa na Rosma ariko cyane ntwara muri Canada. Oya we ntombera umubanyi nk'ubu je ndi mu maneje nawe uri ku ruzuba none wumva wombera umubanyi nguyu. Uratse gitonzo wandi umubanyi wawe. Ci uriya mugore ari muri Canada nanje niyavuga ati naca ndakoroganiza nawe unsangino. Je nk'ubu nibereye mu mbeho nubona ko nambaye ikoti. Erega igihe uzoba uri muri Canada ivyo bihe byahindutse. Uzo uri muri nika ntazo umubanyi wanje mu Burundi. Nitwo bana. Nzokwakira. Zura umubanyi wanje muri Canada wo kujya mu tipi yambwiye bana ati bera je ntanamubonye nashonzo canzimya. Nzogutembereza ntari. Cyane. Ariko nkaronka umugore akatse ntazo kumbera umubanyi wewe azokubwira ati egerayo. Azodutahura. Reka nawe. Nuko rero ameze neza ibintu hari uburyohe barama brage ariko kandi arimo no kuri naza ngo hajye urose umuntu wo muri Canada wo muhusha. Kashareka. Abakobwa b'Urundi baranyica we. Anane ngo twebe ngo none twe tubaye iki? Oya namwe mumeze neza abarundi n'abarundi kazi n'abantu bameze neza cyane. Ariko rero akanyoni katagurutse nako none abera ukuntu yamavuga ati je nama ndi tayari hajya n'umwambaro wo kurira indege nza nawambaye. Ngo ubu nitike wasageze yarakazwe. Tumuramutse uriya muntu ari muri Canada yamatwandikira muri comment nawe uraja muri comment uraza kumubona. Nimugire ngo ntimugire ifuhe rero umuntu wese avizo musi wewe. Tubandanye nino tirimbo naiona neema kutoka kwake Aniseti Butati. Ni mwimbaji kutoka nchini Tanzania na mahit song mengi sana, sijui nianze wapi nimalizie wapi. Ninachojua ni mwimbaji ambaye ni maarufu katika nchi zote za Afrika, hata na nchi za Bulaya anajulikana Aniseti Butati. Mbona unaniangalia hivyo? Oya ndiko numviriza igiswahili. Igiswahili mvuga ico muri Kenya, cyo muri Kongo, cyo muri Tanzania. Bivana nayo ndiko ndabwira. Kwa sasa niko naongea na Watanzania, naongea Kiswahili kutoka Tanzania, naongea Kiswahili cha Tanzania. Ila nikianza kuongea Kiswahili chake na safi naanza kusema 12, lakini unajua kwetu Tanzania tunasema ni 20. Unaposema 20 hapa hakuna mwenye atajua naongea nini.
toka kule. Shanza kielewa. Acha tumpongeze mwimbaji kutoka nchini Tanzania. Mwimbaji Anicet Butati ni mwimbaji ambaye alifanya collab na waimbaji wengi sana, akiwemo mwimbaji wa nchini Burundi tuliyewahi kucheza nyimbo yake hapa anaitwa Jamali Mucho. Walifanya naye collab nyimbo nzuri katoka, tulisikiliza na kipindi kingine tutaileta hapa na itakuwa ni nyimbo ya kubariki mioyo ya watu wengi wanaosikiliza na kutazama TV hii ya Atlas Hope Ministry TV. Usikitu ikintu kibayera no muri kana kanya. Burya bera ntiyarazikonze Giswahili. Nico gituma. Yatangaye yandavye uko yarazi ngo ngirango nikijya Kirundi nyene. Cy'igifaransa ndabaga, Icyongereza ndatabira, Igiswahili no muhira na mama nicavuga. Ndakunkumura kujya yakonkumu uyu mwaku. Eka tubananye dukurikirana ino ndirimbo naiona Neema kutoka kwake Anicet Butati. Tutawaletea na nyimbo zingine zake nzuri sana. Anicet, nikupongeze sana. Mimi ni yule ambaye alirudilia nyimbo yako inasema usinikumbushe. Ni nyimbo ambayo inaitwa usikumbushe. Usinikumbushe. Si uingie kwenye YouTube uandike Prote Burundi utakuja kuona nyimbo usinikumbushe, lakini ni remix. Mwimbaji mwenyewe aliimba nyimbo hiyo ni Anicet Butati, lakini kwa maelewano na maongezi mazuri akanikubalia kuirudilia. Na ni nyimbo ambayo inasaidia mioyo ya watu wengi. Yale mambo ya zamani, kama ulikuwa mlevi, kama ulikuwa unafanya dhambi hizi na zile, lakini Mungu akawa amesha kubadilishia mambo. Kuna watu wengine kazi zao ni kukukumbusha yale mambo ya zamani. Waambie usinikumbushe. Twende na nyimbo. Usinikumbushe mambo ya kale. Safi sana. Acha tuendelee kusikiliza nyimbo naiona Neema kutoka kwake Anicet Butati. Nuko rero reka tuvere mu gihugu cya Tanzania tugaruke mu gihugu cy'u Burundi. Abari no tuza kwakira n'umuririmbyi umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo zihimbaza Imana mu gihugu cy'u Burundi. Bamwitande abahe amaze gukora iki icyo nzi nuko yakoze byinshi, ariko wakoze byinshi wakoze bike muri Atlas Hope Ministry TV. Bafise ibibanza bingana bose turabazara tukabagushikiriza nyuma nawe ukabashigikira. Bakino muririmbyi dushimira Anicet Butati mu ndirimbo naiona Neema, ariko izindi ndirimbo ziwe nyinshi tuzozizana mu minsi muzozumva. Twakira no muririmbyi wo mu gihugu the king of beats. Utaza kibaza ngo Mukongomani yuno Murundi wiwacu. Uracabuga cyane yandi yoyo uyu muzi utandukanye n'uwejo bundi yo. Tamba sebeni ntimuyitambe nka ntuzeye nka Silowi. Imigishi kuma yiyongeranya. Gutamba sebeni ntuzo kuntu ndabigiraje mbanza nkagira uko kugira ntizinkoro. Sengo ya seko. Tikana bina na yesengo ya seko. Iya tando jwa damoke. Iya tando jwa damoke. Mema ni mengi, hata kama nikisema sema hayana mwisho. Mema ni mengi, hata kama nikisema sema hayana mwisho. Kuandika rumanya wanje no kuwandwega igihe canje udakana banegi kuandika rumanya wanje no kuwandwega igihe canje udakana banegi ibisabigihe bizasabigihe. Dieu est le tout-puissant. Yes, on a grenade. Je suis fier, j'ai pas peur, j'ai confiance à lui. J'ai pas honte de témoigner. Let me tell you how much it's mine. Oh, mema ni mengi, hata kama nikisema sema hayana mwisho. Mema ni mengi,
hata kama nikisema sema hayana mwisho. Kumanika kumanya wanje no kuba ntwenga igihe canje udakana banegihe arubuda kumanika kumanya wanje no kuba ntwenga igihe canje udakana banegihe igihe canje igihe canje igihe shuka 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 viva 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 kama ganga Yesu ni amamare de Kimaraja Tori Stile wa Stile Dr. Fell but the best Stile wako Gomba ya hihi Oh man Igiti chaba ingoma Igisenywa Ego nuko kabisa nuko bivuze uno no muririmbyi w'umurundi yitwa Stino Voko afite indirimbo hit song nyinshi cyane ino ndirimbo yitwa Igihe ugomba kuyikurikirana neza ugende kuri YouTube channel wandike Igihe by Stino Voko n'umwana w'igihugu cy'u Burundi akomoka ari mu ntara nziza ya Makamba muri komine Nyanzarake ariko ubona ko yacaga afata neza style y'igikongomani iri mu bwoko bwa asebeni akayikubita atagasimba uravye nino nturirimbo iviza amasanamu ameze neza cyane ariko aratambura abona neza ko atari ibintu byo gutoragurira aho yarera vyiteguriye Stino Voko tukuramutse kandi tukwifurize n'ibindi bikorwa byiza ushishikara ukora hano bari batawe giyaza ngo n'umukongomani cenevye kabo umvise gute uno murundi kuri no style yo hakujya mu gihugu ca Kongo Ebana numwe ku mubumbe w'u Burundi mwe ku mubumbe safi ni ndavise nkaba tugahaya hakuna naona na nyinyi mna vene tuna vene kwa Kiswahili na style kama hii na sisi tuna vene safi safi Parfait. Wewe waruwa tango kibaza ngo n'umutanzania cyane n'umukongomani. Urabitse? Yego sha. Pepe. We nawe. Kaku nkumutse. Na uri mu gihe kwe. Bakureke witambire uko nigihe. Umaze kunuti bavuga ati JTK n'ivyangombwa byose byo gushika we Canada je birahari. Nigihe gusa. Pepfa kwimira gusoze twishingira urugo twibanira. Ngoma nkonkomora nigihe. Konkomora umwaku. Twagiye vraiment yavuga ati je nguma ndi mu mwuka kandi je nibereye mu gihe ciwanje cyo guhezagirwa. Ikana Imana igukure mu gihe kibi gushikane mu gihe ciza yaguteguriye. None uko ama ari bibi gusa oya. Hari CD ya kabiri nyene ukasanga inyuma y'ibibi haje vyiza. Tubananye n'inotiribo no muririmbyi w'umurundi Stino Voko indirimbo Igihe twagiye tuyitambe fresh atakwibanira sema haya na mwisho mema ni mengi hata kama nikisema sema haya na mwisho kumanika kumanya wanje no kuba ntwenga igihe canje udakana banegihe numanya wanje no kuba ntwenga igihe canje udakana banegihe igihe canje igihe canje igihe shuka 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 viva 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 Yesu ni amamare nukorera n'indirimbo y'uno muririmbyi w'umurundi kuva mu gihugu cy'u Burundi ari mu ntara nziza ya Makamba muri komine Nyanzarake ariko no musaka babarizwa mu gihugu ni mu gihugu nyene cy'u Burundi ariko akababarizwa mu gisagara ca Bujumbura ndavyibutse
ni na ndirimbo rero tuje dusozera ko show y'uno munsi igice cya 39 twari twabateguriye ariko dusozere tubashimira mwebwe mwese mwabanye natwe mugateramana natwe canke mugateramana nivyo nyene mugateramana natwe nari narengeje kuri udome rumwe ruhetse urundi zikaba zibiri tubashimire ko mwafashe umwanya wanyu mukadukurikirana ndazi mwari mufise byinshi byo gukora ariko kandi muravuga mutereka tuze dukurikirana ino show duhetse gigwe dushimira abadukurikiranye bari mu gihugu cy'u Burundi abadukurikiranye bari ku mugabane wa Afrika dushimira abadukurikiranye bari ku mugabane wa Buraya turavuga bari muri Amerika bari muri Australia bari muri Canada hari wabona babera dushimire abantu mwese mwadukurikiranye muri Mabiron abadukurikiranye bari mu Masaro coiffure abadukurikiranye bari mu bus canke abadukurikiranye bari mu wabo bashimire mwese muri abantu bacu hari n'abadukurikiranye bibereye mu tundi dukorwa tuge dutandukanye ariko baravuga batireka dufate kano kanya dukurikirane bano bantu bari ko baradushikiriza ino show y'uno munsi muri abantu bacu turi abantu banyu mwakoze kubana natwe ariko sinokora ikosa ryo kuva hano ntakiriye umwe muri twebwe canke babiri abo bashimire anyunganire nta mugabo avuga rumwe abarisema bera shimira abadukurikiranye turashimiye cyane abakunzi ba Success Hope Ministry TV aho bari hose turabakunda cyane turabafise ku mishaha yacu yego kandi tuguma tubazanira bishasha ntibibagire kugira ibyo tuma tubabwira benshi none baramaze kubimenyera nibijyanye nta bishasha ni comment na subscribe yego no kulikinga gusa ama ibindi byose no kugira share nyene mukamutumva ibisigaye naho mukaguma mwibonera bishasha gusa tubazanira cyane buri kanya asante sana parfait Cezra akandushimira badukurikiranye so ndabashimiye abadukurikiranye bose ndayifuza amahoro y'Imana babane nawe yego isigare kubarinda ibazigame ibyo bakora byose Imana ibibemwo hama twongera tubibutsa mwibuke kugira sabone eka nyambari isabuni nyene ndiko ndakurondera mu icongereza ariko toroja gutemberera bera sabuni nkunganire kabo bagire gute subscribe subscribe yana esha nabi washizemo untayirimo subscribe wapi kosora neza subscribe turashitse nacesha none ari ururimi rw'abandi atari ubw'iwacu mbona wari wagaragaje simira abadukurikiranye rero kabo turabashimiye cyane abadahengeshanya kudukurikirana Imana ibaho umugisha ihezagira ibikorwa by'intoke zabo ntibibagire kugira udukenewe twose akaboro ariko gasabone n'agakomenti na share nyene muri ya magroupe barimwe nyene baze baraparataje kajya karinki bajanayo ntibahezagirwe bonyene ariko baze barahana abandi. Asante sana. Safi. Shimira badukurikiranye. Ninawashukuru kwa watu wote ambao mko mnatufuata. Tunawapenda sana, tunaendelea kuwapenda. Na nyinyi pia msikose kuendelea mnafuatilia kipindi chetu. Tunawamisi. Tena muendelee mnagabua, yani mnagawa. Wanapartager. Mkifaransa wanasema partager. Okay, kwa Kiingereza wanasema ni share. Share. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.